bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno munsi turi ku mugoroba bw'irikerezo rya gatatu kwezi no kwicenda mwaka no 2025 ntangura ndamutsa cyane abantu bose badukurikirana baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abari muri Congo mu Rwanda Tanzania Uganda Kenya South Africa Zambia Mozambique n'ahandi henshi muherereye muri Afrika tutibagiye abari Burayi abari muri Amerika ndetse na Aziya umve ko turamukije tunabahe n'ikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba Yesu nkuko bisanzwe sindi muri studio murabizi yuko ntaba ndumwe kenshi ndi kumwe musanguzi mwe turi kubana makino iganiro bwana musanguzi kanangure ndakuramutsa ndetse ndanakubaza ko wiriwe amahoro cyane bwana journaliste mu byukuri Jenny Impore ndashima Imana ngizira ko nawe wiriwe neza cyane kose ikiganiro nashikirije abakunzi ba B-Info Plus kare nababwiye yuko kubwo gufashwa n'Imana bizabukunda ko tuza kwa mu kindi kiganiro none Imana yabikoze cyane kose turi kumwe mu kiganiro reka rero ndamutse abadukurikirana aho bari hose nizera ko nabo nyine bagize ibihe byiza nabashikije ikiganiro kare cyavugishije abantu benshi mu byukuri nanje kirya ikiganiro cyatumye nja reka mvuge ko nagiye muri laboratoire kugira ngo menye imvo n'imvano y'abanyamurenge menye amamuko yabo ndamaze kuronka amadonatari make kumbure kirya kiganiro nzogusubiramo neza mfise n'ibyemezo kumbure kugira ngo abantu baze bagitahure cyane gusumba cyane gusa sansara baramusanguza amakuru ni menshi novuga ko tugiye kuyaga kuri no mugoroba ibintu ni byinshi cyane amakuru y'urugamba abantu benshi ndaziyo wakeneye ko tubabwira ngene situation zifashe mu bice bigiye bitandukanye baramusanguzi umugano ugenze wavuze ibijanye na Uvira ariko ndashaka tuvuge ko kandi ariko udusobanurire neza ibijanye na Uvira kugeza ino saa turabizi yuko ari ku munsi ugira kabiri atagikoretse mwakino gisagara ariko haraba ariko baravuga ayandi makomantere ajanye n'umuzo wa Olivier Gasita mbega aho ufise cyo kugera ko nk'ibiki muri rusange kugira ngo abantu bashobore gutahukirwa icyatumye Wazalendo banka uwo General de Brigade Olivier Gasita urakoze cyane bona journaliste ngira ngo ukomeje kumva yuko hakujya Kanyaru ziyanyeshamba ziguma zikubita gatoki zivuga yuko ari ngombwa ari mpaka Uvira iyi ndwi ihere bayifise nanje haro inyeshamba ya telefonyira bimbwira aya makuru baguma bayahanahana mu buryo bw'ibanga mugabo karabacamwo natwe akadushikira kandi mu byukuri bataba bifuza yuko aya makuru adushikira sivyo bivuze ngo nubwo hakoretse operation ubwiremereye ku bwazenyeshamba z'u Rwanda hamwe natwigwaneho agatima koko barakagumanye nuvuga ko bakomeje kwicara muri za laboratoire bahinyanyura bimwe n'ibindi kugira ngo barabe yuko vyokunda bafate igisagara ca Uvira ibi rero ibinje kubihuza cyane n'uyu muzo wa General de Brigade Olivier Gasita hano muri Uvira aba Wazalendo uyu munsi ugira kabiri barahagaritse ibikorwa ndetse n'abene gihugu barabafasha barahagarika ibikorwa byose kiretse ibikorwa novuga by'amavuriro byo kwitaho amagara y'abantu ibyo nivyo nyine biko yaranguka hajya mu gisagara ca Uvira ariko aba Wazalendo bararengwa baravuga yuko uyu General Gasita Olivier batamubakuriyeho ntibacana uwaka nta gishoboka so amakuru akomeje gucicikana bwa journaliste kumbuga ngurukana bumenyi aremeza yuko reka ndabite bamwe mu ba pro Kabila bari muri etat major bashoboye guhenda President Felix Tshisekedi mu kumwereka ifoto y'umuntu atariwe ngo ni General de Brigade Gasita Olivier yuko yo bariwe ariwe bagomba kunoma aje gutwara ijya hejuru ya Uvira aya makuru yakacicikana kumbure uraza gushira muri groupe zacu abari mu magroupe babone uyu babeshe berekanye ko bariwe Olivier Gasita mugabo
kandi atariwe. Buca bituma rero iyo decret yo kurungika Lovre Olivier Gasita muri Uvira isinywa hama araza. Abo wazarendo rero bo ico bavuga ni giki? Bavuga ko batari ko barahangana na FRDC. Kandi ntibakeneye no guhangana na FRDC. Bakeneye yuko babazanira uwundi mu general uwo ari we wese d'origine congolaise. Uyu Olivier Gasita bamwagiriza ko ari umunyamurenge d'origine rwandaise. So rero byari bikwiye yuko mu byukuri babumviriza abawazarendo bakumva amakenga yabo. Nubwo boba badafise ishingiro mugabo bakabumviriza ku neza y'umutekano w'igisagara ca Uvira, ku neza y'abenegihugu bari muri Uvira, bien sûr no ku neza y'uyu mu general Olivier Gasita, kuko barashobora kudundumirwa bagatwarwa n'agashavu ugasanga abawazarendo baramukoreye ikibi. Magingo bamwagiriza yuko yoba ari we element clé yatumye igisagara ca Uvira nako ca Goma hamwe na Bukavu bifatwa. So rero muri Uvira nta kidasanzwe gihari usibye ko atabikorwa biriko birakoreka mu kwiyamiriza yuko uyu General Gasita Olivier asubizwa inyuma akareka kuba ari we yoyobora kano karere ka Uvira. Bisigura yuko atahavuye kabisa ari wazarendo bazoguma bugarije. Aba wazarendo ku makuru bari kubashikiriza bavuga bati byanka byakunda umunsi wa nyuma wo kumwiyamiriza nejo jeudi itariki 4. Leta ya Kinshasa iba itarakora itarumva akamo k'abawazarendo nabo baraza gukora ibindi birengeye ibyo bariko barakora cyane gose. Baramusanguzi inko nabibabwiye amakuru ni menshi, ariko ndashaka tuyage kuri no nkuri vuga mu gisakara ca Bukavu, aho kuri no munsi mu masaha ya gatondo abana bakiri bato cyane nko guhera ku myaka 3 kugera nka 10 bazinduriye mu mabarabara bwana musanguzi baririmba indirimbo bavuga ati ndishobora kwigira ahantu hatari amahoro. Mu gihe tuzi yuko muri press conference yabayegerekezo rya mbere kuno kwezi nyene izi nyeshamba zavuze yuko mu nama zavuze yuko zigiye kuzuguruye amashuri ndetse n'ibindi bisata bizofasha abasanzwe baba muri ivyo bisagara. Ariko iyi kaya baye ngaha muri Bukavu nayo yigisha iki mu bantu? Nihe message abo bana ubona yuko directement bari bagomba kuransa? Bona journaliste kiya gikorwa cakozwe n'abajya abana bakiri bato b'abanyeshuri baririmba yuko badashobora gutangura amashuri mu gihe umutekano wabo babona batawizeye. Ibi d'abord nukumenya ko ibi bikozwe mu gihe muri Goma naho uyu munsi hagaragaye amafoto ya Corneille Nangayivuza ariko ahereza abana b'ishuri nuko umunsi woje mba ntihenze niho byabaye abahereza ibikoresho by'ishuri, amakaye, amasakoshi n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi muri Bukavu naho duciye tubona abana b'ishuri bari mu byo no kwita imyiyerekano yo kwerekana yuko bobo bari bipfuza kwiga mugabo ntibakeneye kuja mu mashuri kubera ko babona umutekano wabo utameze neza. Ibi kandi bibaye mu gihe abawazarendo mu mpera z'indwi iheze bariko babwira abenegihugu bo mu bisagara vya Goma byinshi na Bukavu no mu micungararo yaho yuko amashuri adategerezwa gutangura. No kuvuga abasana bariko baragasopo abavyeyi n'abarezi babwira ko baturungika abana ku mashuri, abandi batokwakira abana ku mashure kubera ko bagomba bakora ibishoboka birukane ziyanyeshamba z'u Rwanda muri bijya bice byashoboye kwihagira. Ncatubona rero yuko aba bana bo mu gisagara ca Bukavu barafise ubwoba buturutse kumbure kurajya amatangazo abawazarendo batangaje bababuza kuja mu mashure yuko bagomba bagaba ibitero biremereye kandi abana bari ku mashuri bishobora kubagora gukora ibikorwa byabo bya gisirikare. Ikindi kandi novuga bona journaliste nuko izi nyeshamba z'u Rwanda ziriko
sinzi ngene bivuga mu Kirundi zihatira abana kuja mu mashuri kugira zerekane yuko umutekano ari wose zerekane yuko uburere barimwo ibintu ari wa neza mu gihe ku rundi ruhande nabo bavuga bati twebwe tugomba twinjire mu buryo bweruye mu bikorwa bya gisirikare. Niyo mpamvu rero atamuvyeyi numwe yoshobora kurungika umwana wiwe kwishure arashobora kuzohura n'ikibazo. Aha rero haca haza urujijo rukomeye cyane ku bavyeyi b'abanyeshure, ku barezi b'abanyeshuri, eka ndetse haba no ku banyeshure ubwabo. Kuko bari baza bati twumvire abawazarendo cyangwa twumvire inyeshamba zo mu Rwanda. Dukora iki? Nukuvuga utagiye ku ishure zirya nyeshamba zamukorera nabi, zamukorera ikibi. Zivuga yuko yanse gutwara abana ku ishure kubera ko ari umuwazarendo. Sivyo? Hamu uworungika abana ku ishuri nawe igihe abawazarendo bazokora ibikorwa bya gisirikare akazogira ikibazo, uyu nawe azokwicuza abe muri nari naraburiwe none raba birashikiriye. Aha rero ni ibintu bikomeye cyane bona journaliste, urumva yuko novuga ni kibazo kidafise umuti kandi cari gikwiye kuba aco ikibazo cihutirwa cyane kuko abana nabigihugu nimba zino nyeshamba bizoshika zigafata amatware yabujya burere bwose, ni byiza yuko bazotwara abantu b'incabwenge baciye ku ntebe z'ishuri bize. Nimba naho bitazoshika leta ya Kinshasa akaba ariyo iguma iyoboye, ngiza yuko iyoborera igihugu, abana b'igihugu bakiga kuko nuburenganzira bwabo. Ntivyari binakwiye yuko abana nk'abajya aribo bakora imyiyerekano kugira ngo bagaragaze ko badashobora kuja ku mashuri kumvo z'uko umutekano wabo tubahirijwe. Byari bikwiye yuko iki kiringo giheze bari kuba babitunganije abo vyega kugira ngo abana amashuri atangure umutekano wabo umeze neza. Sasa nabara musisanguzi muratwosimbira neza na neza muri Nord Kivu aho bita muri Banakindi. Muri Banakindi aho ni muri teritwari ya Walikale aho amakuru dufise yuko inyeshamba zashoboye kugaba ibitero hasanzwe hari ibirindiro by'izi mvukira zo muri Kongo. Kumbure urashobora kutubwira ngene operation yagenze, benshi haba hari ivyahononekariye abashoboye gutakaza ku mande zose. So bwana journaliste, nuko dusimbiye muri Nord Kivu kubanza guheza amakuru yo muri Sud Kivu za Rugezi n'ibindi Masisi ni muri Nord. Ariko reka tubane nko ubizanye mu bisanzwe hano muri Banakindi ni muri territoire ya Walikale. Sivyo? Na gace gasanzwe gafise ubutunzi kama ku rugero rwo hejuru. Hariho ubutunzi kama bwinshi, amabuye y'agaciro atandukanye ku rugero rwo hejuru. Kandi ikindi no menshi badukurikiranye nuko hano muri Banakindi hasanzwe hariho novuga nka centre commerciale kuko hariho movement y'abantu itandukanye. So inyeshamba rero zo hakujya ya Kanyaru cyangwa se inyeshamba zo mu Rwanda zisa n'iziriko zirakora report. Sinzi bivuga basa n'abariko bagomba kwereka leta ya Kinshasa yuko inzira bahisemo y'umuheto nabo bayishoboye. Bagomba kubereka yuko nabo bafise inkoho zitarasa amashaza, bafise inkoho zirasa amasaso. So bazindutse rero bagaba ibitero ku birindiro by'abawazarendo muri Banakindi. So ni bitero kumbura umuntu ashobora kwibaza yuko byo byari bitero bisanzwe, mugabo ku makuru ufise aranyemeza yuko ari bitero byari biremereye kandi byari bigamije kwirukana abawazarendo muri bijya bice bya Banakindi kugira ngo zino nyeshamba naho zihokipe batangure kwicukurira ubutare nk'uko basanzwe babikora mu bindi bice bitandukanye. Ariko kandi babikoze mu ntumbero yo kwereka leta ya Kinshasa yuko nimba yabakomye mu nkokora muri Sud Kivu nabo muri Nord Kivu bafise inguvu zikomeye kubasumbya. Ariko rero novuga bona journaliste kubwa amahirwe make izi nyeshamba mu byukuri
zagavye igitero gikomeye nkuko nabivuze hano muri lokalite ya Banakindi ni mu gace bita Kasimba. Bagavye ibitero kabisa bikomeye, mugabo baca basanga abawazarendo babiteguriye ku rugero ruhagije. Abawazarendo bari kumwe na FRDC babiteguriye, barahangana umwanya utari muto, biza kurangira zino nyeshamba zo kujya Kanyaru bazirashe zirasubira inyuma gushika mu gace bita Iteya. Aha rero niho amakuru mfise, niho imigwano yariko irabera inyuma yuko zino nyeshamba zo kujya Kanyaru bazirashe bazikura muri lokalite ya Banakindi mu gace bita Kasimba. Zirakora ropri bazikurikira bazirasa gushika hano muri Iteya. So ivyo none kaye ni byinshi bwana journaliste, kuko urabona baje kugaba bitero, bagiye kugaba bitero bafise ama armée d'appui menshi, bafise nabujya mbunda zitera amabombe. Mugabo kubwa amahirwe make n'umuriro wabanye mwinshi waturutse kugisika abawazarendo bakoze na FRDC bahatakarije ibigwanisho bitari bike, inkoho, aya mabombe batesha ziyanuzenya. Yes, batakaje ibigwanisho bitari bike, ndetse n'ingabo zitari nke zahasize ubuzima muri kajya gace muri lokalite ya Banakindi. Aha rero nubwo amakuru avuga ko hasa n'ahatekanye, abenegihugu baho ubwoba ni bwinshi, kubera ko ubwa mbere babonye n'amaso yabo ibiziga bya zirya ngabo zo hakujya Kanyaru. Gaca bavuga bati rero abantu batakarije ingabo zingana uku ntitwibaza yuko badashobora kugaruka kwihorera. Kumbura barashobora kugaruka kwihorera no kuraba ko bashobora kwigarurira kajya gace nk'uko bari babigamije. Ariko abawazarendo na FRDC bagaragaye ko baremesha bene gihugu, babereka yuko biteguye, bahagaze magabo yuko ziranyisha muri mgo zogaruka atakintu na kimwe dushobora gushikako. Sasa na bamusanguzi ariko tukiri ngaho nyene muri no Kivu, wavuze ko tuza gusubira muri Sud Kivu. Ariko reka tubanze tubandanirize muri Masisi neza na neza hari muri no Kivu. Haravuga yuko izi nyeshamba zo zatanye mu mitwe mu buryo bweruye n'izimvukira zo muri Kongo. Kumbure y'amakuru ubufise byinshi yaziko ndashaka cyane yasangize abadukurikirana uko vyoba vyagenze muri rusangi, abo bateye abandi nuko vyagenze. Bwana journaliste, muri Nord Kivu umujoro ryakeye n'umunsi mu gatondo habaye novuga haraye ariko harabimigwana ikomeye cyane, kuko biraboneka yuko ziyanyishamba zifise uburakari butagira uko bungana, zirashavuye cyane biturutse kuko nzakumwe mu nkokora. Hano muri Masisi havuze novuga ubwamo bw'amasasu mu buce butandukanye, aho bita muri Ruke, Kazinga no muri Boabo, ahabereye imigwano itari yoroshe. Nubwo amakuru mfise atemeza ko hariho bamwe batatse abandi. Amakuru ambwira ko abawazarendo bari basanzwe bariko barakontrola ubuce bwabo, bari muri patrouille memema n'izinyeshamba za kujya ya Kanyaru nazo nyine ubwazo za muri patrouille mu buce zisanzwe ziriko zikontrola hajya muri Masisi. Baca rero bahura n'abawazarendo bose bari muri patrouille, baca barakozanya barahurirana, bararasana kabisa amasaha atari make. Hari uyu munsi mu bucagucagu barasana amasaha atari make, mugabo biza kurangira bonyene bagize gute bibanguranije, kubera ko nta na bamwe bari bafise intention yo kwataka abandi. Bisanze muri obligation yo kurasana kuko bahuye, umwe yita uwundi umwansi. So bivuze ngo rero barasaniye bose, nta na bamwe bashoboye kuhaguma, bose bakoze ropri basubira mu buce bari basanzwe barimo. Bivuze ngo izi nyeshamba zo kujya Kanyaru agace zisanzwe zifise ni muri Ruke, hano muri Boba no muri Kazinga hasanzwe hafiswe na FRDC hamwe n'abawazarendo. So tubandanize gato bwana journalist, hano nyene muri Nord Kivu ahandi novuga ko habaye, novuga ko intendere yasheshe umuti hano muri Rucuro. Muri Rucuro imodoka y'inyeshamba za kujya u Rwanda yaraye ihuye n'akaje karamana neza na neza, ni mu gace bita Kiku.
Ego. muri kano gace aba wazalendo bateze ambiscade Ego. imodoka y'inyeshamba byavugwa ko yari isanzwe itwaye ravitayema Ego. baca bayiteze umwereka reka nkoresha iyo mvugo kuko yese bayiteze ikupe imodoka yose irasha iratokombera n'abari basanzwe bayirimwo bose n'ibyarimwo so inyeshamba rero zaje izari mu micungararo zihutiye kuza kuraba yuko hari ico zokiza magingo ziko ziraza nazo ubwazo zica zigwa mu gatego kaba wazalendo bien sûr hano muri Kiku abaje bose nta nuko bari inkuru yasubiye inyuma kuko aba wazalendo kano gace nibo basanzwe bagafise nubwo na zino nyeshamba zikihadogadoga bivuze ngo rero bona journaliste aha muri Rucuro naho nyene twovuga ko zino nyeshamba zisa nizakomwe mu nkokora kuko zaguye mu mutego zitari ziteze kandi zahatakarije n'ingabo mu buryo butunguranye cyane gose sana bara musisanguzi ariko imbere yuko turangiza no makuru yacu wari watubwiye ko tuza gusubira gato muri Sud Kivu kumbore hari ibivugwayo bashobora gufata akanya kugira ngo ushobore kutubwira bimwe mu bidasanzwe byashoboye kubera muri Sud Kivu. So bwana journaliste twakagomba gutanga amakuru cyane muri Sud Kivu kuko ni ntara yes ni ntara yegeranye n'igihugu cyacu niyo mpamvu kenshi bibaye muri Sud Kivu ndabimenya kenshi kabisa nditaho cyane amakuru yo muri Sud Kivu gusumba ayo muri Nord Kivu. So muri Rugezi aha mu misozi ihanamiye mu misozi nako ihanamiye bien 6 gisagara ca Uvira aba wazalendo uyu munsi mu cagucagu neza na neza bazindutse mu ruhigi rw'inyeshamba zatwigwaneho hamwe n'iz'u Rwanda. Ibi rero bariko babikora gute? Muri Rugezi d'abord aba wazalendo baramaze gusubirana ibirindiro byabo inyuma y'igitero bakoze camaze iminsi 3 cavugishije ibitangazamakuru bitandukanye catumye basubira gutangaza yuko hariko harakogwa ihonyabwoko ku bwoko bw'abanyamurenge catumye mu gihugu cy'u Rwanda basubira kandi kugandara ku rugero rwo hejuru mu Buganda, Kenya, Sud Sudan aha hose banuba ko buguruye ikigandaro kubera yuko bashoboye kwatakariza abasirikare babo ingabo zabo. So uyu munsi rero kuva sizere bucagucagu mu gace bita Nyankanga aba wazalendo bazindutse bariko reka mvuge baranyabiranya inyeshamba zatatanye muri bujya buce mu kuzitera amabombe atandukanye amabombe menshi kabisa banarasa na byambunda zirezire kugira ngo barabe yuko bashobora kuzirandurana imizi muri bujya buce bwose. Ibi rero ni muri gwa rukurikirane aba wazalendo bakomeje gukora kugira ngo bakingire igisagara ca Uvira mu guhiga inyeshamba zoba zarasigaye muri ajya amashamba ahanamiye kiya gisagara ca Uvira. So bavuga yuko aba wazalendo ko atamusi bazosubira gutanga agahengwe ku nyeshamba zatwigwaneho n'inyeshamba z'u Rwanda ziri muri bujya buce gushika igihe bonyene ubwabo bazobona yuko bihenze gutumbera muri bujya burere kandi biyita umwasi w'igihugu ca Kongo. Asante sana bwana musisanguzi twayaze vyinshi abantu benshi bamenye amakuru y'intambara mu buce bugiye butandukanye nizere yuko ivyo mwari mwadusavye tubikoze ndanashimira cyane mu sisanguzi wacu. Yes ndagushimiye nanje bwana journaliste reka kandi nshimire abadukurikiranye aho bari hose ndabibutsa yuko dufise ikibanza yagiro twebwe tubashikiza amakuru kuri BM4 Plus namwe bwo mudukurikirana dusanzwe tuyagiramo nkaba urabibaza yo commentaire turazisoma nivyo bibaza mugabo bahora babona ko tuzishura usibye no kuzishura ari nivyo n'amarecommandation muduha dukorerako niyo mpamvu rero ndabatumire dure muri commentaire mudufashe aho tutashitse mutwunganire kuri bimwe n'ibindi
nabijye bibazo mufise mu bibaze Vyose nta muri kibazo commentaire. ibyo tutishura direct muri commentaire tuzibikorera ikindi kiganiro akenshi barashobora no kumenya amakuru twe tutaramenya iyo Exactement. bayanditse basha dukora amatohoza tukamenya uko ibintu vyifashe neza cyane navyo rero murahawe ikaze kugira ngo muze muratubwira bigiye bitandukanye akenshi twekora ubushakashatsi tukamenya ukuri kwavyo uko bimeze kandi nshimiye cyane abantu bonse twabaye makino iganiro kuva mu munota wa mbere kugeza n'ubu nizere yuko ibyinshi mwavyumvise kumbure tuzosubira ku munsi w'ejo mu bindi biganiro bye bye